Twazindukanwe n'igikorwa cyo kuza gutanguza isekeza yo gushira mu ngiro imanza zaciwe zitakigira isaganirizo kugira ngo turabe ingene zoja mu ngiro. Duhereye muri iyi ntara ya Karusi kuko nabonye ari intara ntoyi mugabo ifise amakomine make mugabo ifise imanza nyinshi. Sinzi gituma ari hari amatati menshi kurusha ahandi. Ni iyi ntara batanguye kumbwira amahinyu ari mu rwego rw'ubutungane, kuko wabitanguye kubinyagira ambwiye yuko ikibatera ubukene ari ukubera urwego rw'ubutungane. Ndabazi ingene vyagenze, bati nodashoye impene nturonka urubanza, batudagurishije itongo nturonka urubanza. Umucamanza ahagarariye amategeko, umucamanza niwe wa mbere ategereza kumenya amategeko y'igihugu, akongera akamenya n'ingene yubahirizwa kuko niwe yahagarariye. Iyo rero ivyo bipfuye udashobora guhagararira amategeko, igihugu kiba kigiye mu mudugararo. Hari yumvira yuko kugira habe umudugararo haza abasi b'igihugu bakagitera. Niyo uri ndongozi cane cane uri umuntu ajejwe umutekano n'ubucamanza ukabifata minenerwe, igihugu ubu giteye umudugararo. Hariho ababibaza ngo mbega ngo none ngo tuzoshikayo gute? Naganda abwire uramatari ngangarabizi, imodoka zose ziri muri iyi ntara yawe zipfa ko ari iz'igihugu, nta kindi zijeje. Uramatari afise imodoka, musitani arafise imodoka, uwujejwe inyigisho mu mashuri arafise imodoka, uwujejwe uburimyi arafise imodoka, komiseri arafise imodoka, uwujejwe iperereza arafise imodoka, umusirikare arafise imodoka. Ntidushaka kuvuga ngo twabuze imodoka, ico ntikirimo. Muno munsi imodoka zo muri Karusi zose zitwa ko ari iz'igihugu, nta kindi gikorwa zijejwe kushika tugiheze. Abavuga rero ngo barabuze ingene bagenda, naje ndazifise, ni iz'igihugu si kwacu.